ngoma gatonda basangize inkuru ibabaje y'umuryango kandi twese dukomokako. Abizera bose barafise ico bapfana no muryango, mugabo ivyabaye kuri uwo muryango ni cigwa uyu munsi ku buzima bwacu kugira ngo tubeho ubuzima bunesha. Mbwira umuntu hero ndi wabo ati ubwiza kubaho ubuzima bunesha. Haleluya. Turanesha ubwa mbere na mbere ku bwacu, twongere tuneshereze n'abandi. Ndakunda muri Yobu igice ca mbere nyene ku murongo kwera ku murongo wa 4 kumanuka, Satani ari karaganira n'Imana. Imana mubwira tuvuye hega Satani ati mvuye mu isi gutembera. Wabonye umusavyi wanje Yobu anyubaha ampimbara akamatunganya muri vyose. Ikintu Satani cyo nyene yidoze yavuze ngo none Yobu yoreka gutungana gute ko wamuzitiriye. Raba ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. Satani ati erega igituma ameze uko ameze hari uruzitiro azitiriwe. Ikibazo uyu mushaka kubaza, urazitiriwe wewe? Uzomenya kuzitiriwe igihe ivyawe babibona mugabo ntibavyaccedeko, bakagukanira mugabo ntibagushobora. Numva meni meze neza. Hari umwe fise ngama akoze Imana agikora baranditse ikete kuko yakora muri inspection afata ibisuma. Ivyo bisuma bija inama kugira ngo bamukuze, baramubeshera bandika ikete cyo kumukura. Iyo kete barajyandika ariko iyo kete rigiye barabura irengero ryayo. Ati none kakiri harya kandi harasohotse ikete, iyo kete ririye. Numva meni meze neza muri kino kibanza. Baguhigira baguhama bakugwanya bimeze gute ntibazogushobora. Narivuze ntibazogushobora. Dukubitwa hasi ariko ntitugwaho, dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mpombane. Bama bariko baratwitsa baduhora Imana ariko turiho, tuboneka nk'abasuzuguritse ariko dutungishije benshi, tuboneka nk'abagomba bapfe ariko turiho. Wari wo mwandu n'umugabane w'abana b'Imana. Ubirize umusirikare nakomeye kubera ko uravyumva afise Petero ikomeye. Umusirikare akomeye kubera intambara yagwanye. Umusirikare akomeye kubera the stories behind his life. Ivyo afise inyuma y'ubuzima bwiwiwe. Numva amen meze neza. Icyatuma Dawidi ashobora kugira zere isaka ryo kuja guhangana Goliyati nuko hari ivyo yari yarahanganye navyo. Ikidukomeza ni intambara duhura nazo. Amen meze neza muri kino kibanza. Yesu ni yaseze ngo Imana idukure mu isi, yaseze ngo Imana ituzitirira. Beka ntiwamuzitiriye. Ubuzima bwa buzitiri kuko kwezi. Nebuze ubuzima bwa buzitiri kuko kwezi. Iyo amen ntimeza giye ariko ubuzima bwa buzitiri kuko kwezi. Uhoraho yubake impome z'uruzitiro rwo kurindwa hejuru y'ubuzima bw'iwawe. Ugukomera kwawe ntiguhagaze muri wowe ubwa mbere na mbere, guhagaze ku nzitiro. Uraze ahantu ikizokwereka ko hakomeye ngaho mu inoze nukunge naho hantu bahacunze. Urinze ubona protection umuntu afise, urashobora kuca umenya nubwo utomeye neza umuntu ari mbwa katari umuntu asanzwe. Hamwe mwobona umuntu yinjiye ngana ntitumuzi, mugaba akinjirana n'abasirikare n'abapolisi akicara bagaca bapanura akarere. Twese twosohoka ngaha tubazanye na jewe deje ninganda muho ntangwa kwibaza uyu muntu ninde. No tangura kuvuga nti n'abanyacubera batugende ntigeze ambwira mugabo juste kubona uruzitiro rwiwe gusa I can guess uwo muntu wariwe. Namenye kongo swe n'igicu ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafise habe na gato Yesu mbereye. Gehazi ati Elisa
muntu w'Imana turapfuye twishwe niki ati ingabo ziri hanze harambwa calm down relax bamahoro kubera iki ni benshi ikibazo n'amaso abatari karabona ubwinshi bw'abari kumwe natwe abantu barakubona umengo uri kugenda wenyene ariko ufise ingabo ibihumbi nibi deja honyene nuko atavyo muri ko murumva ariko abamarayika bakugendanira bagendanira naka bariko baraganira atewe iri jambo raryumvise abana hanyere bariko barahezagirwa bariko baravugana atewe ejo wari he wazindukiye he haruri karabwira undi ati ewe narayindushe twaruhishijwe n'iki none ejo ntitwari turi muri archipel ati bidaje bariko baraterana ndiko ndabisama tiyo we niho wari twamenye ngo twari mu makesha ati vyakweri yo mwariko murahimbaza Imana ati aha asinikakaza naguma ndiko ndamucungira kubera ko kuko uri umwana w'Imana nyene wari umwana afa gusa kuba ari umwana w'umukuru abafise garde ibi bariko baravugana ukuri ibigize umuntu ni ibintu bitatu icambere uretse Imana icambere niwe icakabiri nabiwe icakatatu n'ivyiwe ukoze ku mwana w'umuntu abakoze kuri uwo muntu sivyo Satani ati waramuzitiriye man isengesho ryanje kuri kino gicane uzitira abantu bawe isengesho rya kabiri uzitira abantu babo isengesho rya gatatu uzitirira ivyabo kubera iki Satani yari afise ubwoba bw'iki kintu urazi hari gihe Satani kugira ngo ashobore kumushikira yaca ku mugore wanje akamuteza ibitero iyo afise umusonga naho jewe ntaba ndawufise narawugira paske nuwanje hari gihe Satani yabuze umugore arondera umwana nageze kubabwira kubashingera intahe ngera kana kanje kahafa kagize deformation y'amaguru bagatanga kuvuga ko afise cancer yo mu magufa batangura ntangura kwimvira ko twomuja kumuvuza hanze ivyo ngo bariko barambira nga numva bidashobotse umengo ni ibintu nyene byo ngo tuzokatango ca twuzuza guje tugira ndaraba ibi bintu nibiki ngabo ico gihe nabwe ndi umuntu w'igicaniro umwana wanje sinigeze nza kumuvuza hanze umwana wanje ivyo bariko barabona ntibasubiye kubibona ndibuka muganga bivuze ngo muce mugaruka umukora ama exam ngo birihuta ngo umwana ngo ameze nabi cyane gose umwana ashobora guhagarara agaca temba kubera ko amagufa yiwe ntiyarakomeye hari naja kumutora ku ishure haca numva abavyeyi b'abantu bana baje kubatora ngo akakana kakamugana kandi rujambo rikacumita mu mutima havyo nigeze naga kubabwira naramenye neza yuko hari uruzitiro mbwiza gushira ku bana banje maze gusenga amasengesho y'imisi y'ukwezi kose nongera shako nayandi y'imisi indwi ntanywa ntari ku munsi wa gatandatu nanabye Imana simvanga ndapfira hanye kuko nubundi igishoboye gufata umwana wagifashe wewe embabwire hariho abononekaye batari kononekara kuko babuze abantu bafise endurance yo gushobora kubagwanira intambara badashoboye kwigwanira ibikorane turiko turakora no kugwana intambara badashoboye kuzigwanira Nichimana tuzane miso ya mbere y'ishengero Yesu yavuze ngo nzokubaka ko ishengero ryane amarembo y'ikuzimu ntazorisho miso ya mbere y'ishengero rya Kristo naminosi no guhangana n'amarembo y'ikuzimu kubarubura kigongwe kubijanye n'ibikorwa byose by'ikuzimu bikimeze gutyo nyene uzokwama uri victim nk'abandi urumva shatwebwe ariko ubundi nagomba kubwira kino kintu nibanga ry'ivy'imhemo birivuga ngo ibanga ry'Imana rifiswe n'abamwuba abubaha Imana barafise ibanga ry'Imana barapenetra bakamenya ati iki kintu kiriko kiba kubera kino kintu niki kisabwa gukora what should I do kugira ngo kino kintu gihinduke haleluya tugende itanguriro 11 murabe gatoya urunigo ruvyaro rwatera Tera yavyaye Aburahamu na Nahori na Harani yavyaye Loti aya mazina yose
n'amazina atwereka ibicaniro uyu munsi tugenda tuhura navyo duhangana navyo. Ndabigarukako. 28 Harani apfira mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri Bukarudayi. Setera akiriho. Impwemu ya mbere yabaye muri no muryango dukomoka, kuko twese dukomoka kuri Aburahamu, twese turabuzukuru ba Aburahamu. Umuryango dukomoka ku ngizi impwemu zawugwanyije, kandi izi impwemu ntizapfuye, impwemu ntizipfa, impwemu ziratsindwa zikaneshwa, ariko impwemu ntizipfa. Nzi ko mvuze ikintu abantu b'impwemu bize. Ntuze wigera wibwira hari uraho igeze kuza araba ya apote ya tuvuye mu masengesho Satani turamwishe. Ndamwitegereza, Satani uramwishe. Satani ntapfa, aratsindwa gusa, kandi azogoma ari karagerageza. Niyaronka bresh, niyaronka icanzo, azosubira agukora ivyo agukoreye imbere. Raba uyu Harani, impwemu ya mbere yabaye mu no muryango wa Tera, ari umuryango dukomoka twese turabuzi kuri Aburahamu, ni impwemu yo gukenyuka. Kubera bose bari bafise destination bariko barajamo, bose bari bagiye i Kanani. Kanani ni hehe? Kanani ni mu kibanza cyo gushitwa kw'amasezerano yawe. Twese nta kiri turiko turaharanira, ni Kanani yo mu isi na Kanani yo mu ijuru. Kanani yo mu isi naho ninjira mu masezerano yiwanje nkakora ijuru ryanzanye hano muri nosi gukora. Kanani nayo mu ijuru naho tuzoruhukira tukambikirwa ibisibo imbere ko tugaruka kuganzanya na Kristo ngaha muri nosi. Bose bariko baragenda bagana destiny yabo. Izi mpemu ibi bicaniro, kubera ko Tera se wabo yahoze asenga ibigirwamana, yari umuidolatra. Ivyo bisa bituma hari mpemu zinjira. Burya ndababwira ikintu kimwe, iyo umuntu umwe agiye mu vy'ubupfumu akondanya umuryango wose. None gapote ko jatani ndasagongira ibi bintu biriko byatugwanya vyavuye he? Amaraso ufise n'amaraso yo mu isi. Amaraso ufise uwoja kuyaraba arafise inyandiko, nco gituma kene kumenya uriwe baragenda bagapima ADN bashaka kumenya iki amamoko yawe. Niva ngo amaraso yiwe abahangejemwo amakonde. Amaraso yawe arafise inyandiko, arafise uravyumva identification. Uyu munsi yongiye muri banke yiwanje batangura kuri identification yiwanje, witwa ndizana karanga muntu yiwawe, bashizemwo baca babona ibingize byose, aho navukiye vyose na situation vyose baca babibona. Amaraso yacu afise ayo ma information. Muriko muranyumva? Bagiye impwemu ya mbere kubera ivyo yagiye gukora byo gusenga ibigirwamana. Icambere gukenyuka. Bangahe ngaha dufise batagira mu miryango yabo abasaza? Bangahe mu miryango yacu basigaye baja gutira mu yindi miryango uza kubavugira amajambo? Wibaza ko wari umugisha? Umugisha birivuga ngo nuko uzosesa imvi, bivuga ngo no mu butama bwabo mpiyo zaburi, no mu butama bwabo. What does it mean? Baso kwa mabiyubura mu ngome hamwe umuntu apfa urufugwe wiwe, ariko muzi ngo yagize accident, uravyuma ngo yaryamye ngo bamuroze ngo bagize ibiki. Izi ni mpemu zikomoka ku bantu bagiye kudukwegera baje gusenga ibigirwamana. Uwo mu muryango wawe ebabwe nta musi numwe Satani zo kwigera atera ubuzima bw'umuntu ata muntu afise yamwinjije mu buzima bwiwe. Amen, amen. Siriko muri ko murava muri kino kibanza. Yesu avuze ikintu Imana yanje yose naza kubivuga. Yesu yavuze ngo umwasi ntazoba uwahandi, umwasi wawe azoba uwo mu muryango wawe. Ariko aravuga ati sinazaniye amahoro isi, ariko nazaniye umuriro, nazaniye inkota isi. Birasobanuye iki? Nazanye igicaniro kibwirizwa gukata amalliance yose, amakontra yose, ivyakozwe vyose bitavuye ku Mana. Nimba ukizwa menya amabanga, Imana iguha inkota yo kwigobotora, yo gucagagura, yo gusanga ngo haleluya, haleluya. Iyo natagagura iyo migozi
uyu musimba afise umuryango ukijijwe wose kuva kuri mama gushika ku muhererezi bose bakorera Imana, bose n'abakozi b'Imana, bose nta numwe atari karakorera Imana. Ariko kare siko vyari bimeze. Mama wanje ari umwarkorike, aba tuvukana hari umwe ari ngaho urumva nyene cavuga buke nitonze, bari mu bindi. Maze kumenya ko atazaniye amahoro isi. Muri iyo gifaransa avuga ngo je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, pas la paix mais l'épée, not the peace but the sword. Hallelujah. Ivyo gumisa ngagatoya, ivyo nivyo biza gutuma harapo ngo no mu busaza bazoba bacamo. Amen. Amen. Iki gicaniro kitubaswe mu buzima bwacu nawe ushobora kutazosaza kandi uzoja mu ijuru. Erega ibitugwanya bo haragiye kame bikora ibintu bigatuma n'umuntu amema anata nijoro, mbwa ubundi birakuzingamika bikagutesa bikakugirira nabi bikakugira umunyantege nke, ukazoja mu ijuru nk'uwokowe mu muriro. Bakavuga ati n'umusuri viva ararokotse, atagikogwa na kimwe ijuru imuharurako, atamugisha yigeze abera umuryango wiwe nabo mukikuje, yabaye umuntu gusa araha. Nabwiye kare mu kite y'icongereza hari umugisha ukomeye kuruta iyindi. Ubundi ibiri niyo ikomeye kandi yose ihurira muri ivyo. Ubwa mbere mwe nayo babwiye hari umugisha wo kugira, the blessing to have, aho ugira sera uti possède, ugira ibintu bigaragara. You can kugira amazu, kugira abana, kugira umuryango munini, kugira inshuti n'abagenzi benshi, kugira amadiplome. That's the blessing to have. Mugabo ivyo ni ibintu umugwanizi ashobora kwaksedako akabiparangaye mu mwanya umwe. Yobu yarabifise vyose. Yobu birivuga ngo yari umuntu w'umugwiza atunga akomeye muri ico gihugu cyitwa Uzi, nta wundi yavuga ni Yobu yari reference. Mugabo umunsi umwe gusa yatakaje vyose. The blessing to have, you can lose it. Umugisha wo kugira urashaka gutakaza, ariko umugisha tubwiza kugwanira nivyo Yakobo na Esau bagwaniye, n'umugisha wo gucika, the blessing to be. Ivyo wogira importe peu, mugabo itsuri kirakomeye kuko natacho ubufise. Once you become rimwe gusa ni wamara gucika, abafise bazotangura kukuzanira. Yesu yavutse mu isata cafise, ariko kubera ko yari afise umugisha wo kuba inyenyeri kwijuru yatanze information ngo umwami havutse umwami. Si umugisha wo kugira kuko yari mu kiraro cinka, abafise inzahaho batangwe kuzegeranya bamushira. Abafise bazoshira abacitse. Amen. Namuze abafise bazoshira abacitse. Reka ucika abafise, numva amen message muri kibazo. Umusiguzi 2:26 avuga ngo iyo umuntu yubasha Imana, Imana imuha ubwenge, kumenya n'umunezero. Ariko umunyakibi adafise umugisha wo gucika, Imana imuhaza umuruho ngo azokumakume yegeranye akazobiha uwubashe Imana. Hari ivyo mufise bifiswe n'abandi bantu, ni wamara guhabwa umugisha wo gucika turonke igihe twubatse igicaniro cy'Uhoraho, abafise bazotangura kukuzanira, abafise kontra zawe bazotangura kukurondera, abafise amamarse yawe bazotangura kukurondera, abafise ivyawe bazotangura kukurondera. Amashi menshi ku mwami w'abami. Hallelujah. Ico nico dukeneye gucika. Ngiyo umuntu hano bati cika, apana gucika mu buryo bwo ku mga no gucika rero kiravugika. Mga apana gucika mu buryo bwa bwo kuba coupe, ariko to become, become akira umugisha mu izina rya Yesu. Duga gato kuri duze gase sarishe gato y'abantu, fasha gusoma mashako hasi. Kandi urabona iyo uri kuracika nyene
hariho n'ibimenyetso Imana yerekana ko watanguye gucika. Gatangura kubona atamuntu ariko ariyentereza ku byawe, nturagira umugisha. Iyo wawugize umugisha wanatanga kwentereza ku byawe, hewe bite be uri mu biki? Uravyumva batanga none none ikisino kigufasha, batangura kwiyumvira amasolution. Nibutse ko bari abantu bari nyuma ndashobora kubona ngaha muhira baraye banzaniye uruekra tuzomanika harya kugira ngo abari nyuma nabo baze barasoma nkuko natwe ngo turasoma. Mu misiri imbere sinza bafise barko yacu nabo bagiye kutuzanira. Amen. Okay, nariko ndavugishwa gusereka bandana. Uravyumva bavuze ngo umugororotsi hazototara nk'ikigazi. Vuga ngiye gutotara nk'ikigazi. Haleluya. Utumugororotsi azototara nk'ikigazi. Umugororotsi azototara nk'ikigazi. Umugororotsi azototara nk'ikigazi. Umusiyeje azototara nk'ikigazi. Ubuzima bwanje buzototara nk'ikigazi. Nzoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Lebanoni. Utingiye gushigwa hejuru. Uko igicaniro habo kimanura, hari abandi igicaniro kizamura, hari abandi igicaniro kiduza, igicaniro kikuduze nawe. Amen. Imezereza muri kino kibanza. Azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Lebanoni. Ku murongo ukurikira hari ikintu kimwe gitangaje. Abatewe mu rugo guhoraho bazototarira mu nyubako z'Imana yacu. Mu rugo guhoraho n'ahantu hari igicaniro, aho hantu abahari imisozi bariko baragira iki, bariko baratotarira aho. Uzobirabe igihe cyose igicaniro cyawe kiriko kirakuvugira, igihe cyose igicaniro cyawe kiriko kirazamura imbere y'Imana, imibavu imota neza, icyo gihe imiryango itangura kuguruka. Abantu bari baraguhevye batangura gusubira kukurondera, abantu bari barakwibagiye batangura gusubira kukubaza. Numva amen. Mezereza muri kino kibanza amanimero bari barafuse mu telefone yabo basubira kuyarondera. Numva amen. Mezereza muri kino kibanza naho bazodushira baradukeneye, naho bazodushira baradukeneye. Tubafitiye ivyabo, twibungeze ivyabo, dutekeye ivyabo. Haleluya, haleluya. 14 bazavuga ngo no mu busaza bazoba bacama. Iki nico Harana tabonye wa muryango dukomoka imwe mu ya mbere gukenyuka. No mu busaza ubundi normalement hariho imyaka abantu bageramo bakabera umugisha urungano riko ruraza. Burya rimwe na rimwe hari bidushikira mu buzima bwacu kuko tutafise abantu bageze mu busaza ngo bagume bama, bamwe bashira ku rutonde ibintu, bamwe bashaka ama standard y'ibintu. Ibihugu uyu munsi bimezereza gene mu birabe neza n'ibihugu bifise ababitwaye n'uyu munsi bamwe bakiriho, abandi bararahamije ashaka kubwira ati ibi ntukore ibi vyokwe. Bafise ubunararibonye muri bo, bafise experience, bafise ivyo babonye, bafise inkovu z'intambara. Ikintu cyose bakubwira n'ubuhanuzi ku buzima bw'iwawe. Nigiki cyatumye Mose agira umugisha? Umugisha yawugize kubera sebukwe yitwa Yetiro. Haramubwira ati mwana w'ahantu uzopfa uzosanzara, nivyo warasizwe, ufise umuhamagaro, ufise ingabire, ariko mwana ibi ntavyo uzoshobora, uzoshobora gushika mu busaza ngo bandanye wahama. Aravuga ati kubera iki gamutama? Ati kubera ukora ibikorwa bikurenze. Fata abantu wizeye ubahe ku mpemu yiwawe, ubigishe, ubatoze. Niwe atangwe kumbwira ibanga rya discipleship. Ivyo ni wamara kubikora bagufashe guca imanza. Kuko Mose yinjira guca imanza mu gatondo agataha ku mugoroba, uravyumva ari intere. Ati abo bagufashe guca imanza nihagira izibananira we baguhiza aho bananiye. Muzokora vyinshi, muzoba rentable, muzoba productif, muzoba abantu badasanzwe. Mugani wabandanye vyose ubyishira ko wenyene. Kenda urabe bamwe bamerewe neza mu bigaragara hano baratoza abana babo. Umwana amubwira ati mwana oya wewe iga ibi, wewe iga amategeko kugira ngo hagize ikibazo uravyumva abari wozo shugira iki
udufasha nawe mwana iga iby'ubutunzi, nawe genda wige ibijanye n'ibi, nawe genda muri politiki. Agapanga abana biwe. Kenshi abana bamerewe neza ni abana babandaniriza mu byo base batanko, base baramenye umushike, abana bakaza agakomereza aho nyene. Ariko twebwe twahuye n'ibi bicaniro bya nyakuranduka imisi yose, twama dutangura ukimvira ni papa wawe yakoreye ishirahamwe ry'abigenga iyo myaka, ntiyagusigira n'umutahe. Papa wawe yize mu mahanga, ntiyagusigira n'akabanza mu Gitaramuka. Aho uhera utangura gushasha. Iyi mpemu tubwiza kugwana nayo, kuko muze mu birabe cyane ngo muri Afrika. Muri Afrika misozi hamara ho gutangura gushasha. Ubundi abandi babandaniriza ko uko birikose nubwo mutagira ivyo mwumvikana, mugabo hari ivyo muhurira ko mwese murahurira kubijanye na security y'igihugu, iterambere ry'igihugu, hari ibintu kame mwese mubahiriza. Ibisigaye by'ama ideology nibike urumva nyene ivyo umuntu wese ashaka kwifata, mugabo hariho ngiga Amerika imaze imyaka nimya kuva muri 1800 ibwirizwa shingiro n'uyu munsi ryari ninye nta nakame barahindura. Kora hari abantu barizigama bakabaririnda bakagira uje ashatse kugira ibaboti oya ibi ntibikunda. Aha twaramaze gushiraho igicaniro gisecuriza kino kiyo, gusanga mu muryango nawe bizo ngo turagize bagize aya makama, bona musara wawe ntibamivyiza bamibiguza, parce que nabantu bagiye baraguza batwara ubuzima bw'abantu. Hese kubabwira igihe kimwe umutama ari muri koma w'imyaka 90 hajya bose atafati nimuze mu musezere barako bamagaye abandi ngo baze kumusezera. Ako kanya imodoka ikigonga umujene wa 17 ans wo mu muryango mamba yari umuneve we apfa sur place. Uwo mwanya ne yapfuye, wa mutama bagiye babona ibipimo byose bitangwe kwinormaliza, asubiye guhema neza, baramucomora agira iki, ashaja kumuhamba. Abana ati mbega ivyo bintu byabaye nibiki? Bagujije nzoyibabwira muri kuno kwezi. Abo birayita abadandaza b'imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu. Mu bidandazwa hano muri Nosi hari abenshi batahayariza ko batadandaza gusa amavuta imodoka, batadandaza gusa impuzu, batadandaza amaparcelle, batadandaza iki, badandaza n'imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu. Umuntu akaza akagura destiny yiwawe. Ngene bandaba birazwi wangene byama biriko biragenda. Hari umuntu ategezwa gupfa kandi wapfuye, hari undi amukurikira hagacabikira. Hivyo mukabitruva normal. Bakeshanje ubuzima, umutama yarakwiye gupfa nyene, akeshanje ubuzima bwe n'umujene yarafise kazoza kari brilliant, bakahindura agakomeza ngo yararamvye, yapfuye kuramba katari umugororotsi, yaramvye bigenze gute? Bene data ari ibintu biba muri Nosi. Reka singeze kubivuga urubanza, kera narabaye mu cameraman, maze ko nabaye mu cameraman, nja kugira reportage ya mariage mu Ijenda, abava mu Ijenda Imana bahezagira, niho naboneye ivyo bisiga bwenge. Turi mu rubanza agagatama gafise inyonzo, barakimikiye kubera ikiyeri, inkomoko yabaye ikiyeri, kumbe nibazi ka kugatama n'ugwego ngaha muri Nosi, gafise inkoni kagenda kanda n'ugwego, kabati mikiyeri ati genda hajya mugwago baguha umukenga. Ati sawa, cyane je nako ndakamera, numva umuntu aravuze ngo baramuresa agende, ngo urubanza ntiruhera. Je nibaza ngo ibintu yere barako afa kuvuga ngo cyo yere karadugagiza ko hari ahantu yene karadugagiza kafuye kwinjira muhiri iwako mambari wako canke muhira nyene aho kaba. Ako kanya ca tubona ibicu birahindutse, imvura yaguye aho twe twako turakorera urubanza gusa, tribune umva iraguruka, cambona umugeni yikoreye yakanzu ku mutwe fye, twese turirukanga, twari mu mazu twese, urubanza rucaruhera. Cyane ukajyaje mbavuze ngo nubona ko bamurese ngo agende, urubanza ntiruhera. Cyane vuga ni ego kweli, haka kavye barakimikiye ati nanje ntaco nivyo muri ko muranywa ntavyo muza kunywana, ndarutoba kararutovye. Abantu bibaza ngo na science fiction, no birabaho kararutoba.
Imana ishimwe. Hari umutama nigeze kubakira inzu yitwa Muhini. Muhini yarafise imyaka irenga 100, sinzi abamuzi ngaho musi yo kwa irande kwa Pera. Sinzi narabonye ubuzima ari karabamwo, numva ngize ikigongo. Ngira umuntu anjanya wanje bishobora kubireka gutyo, imvura yari yamusenyeye, abantu basigara baza kwihagarika ku nzu yiwe hanuka. Ndondera abafundi ngira devi, ndamuzingazingira akazu gatoya, ndakagira ndagahejeje. Muhini ndamurondera impuzu, nariko ndondera n'umukozi azomugwaza. Navuga nti umuntu ntasigaje iminsi myinshi. Mugabo burya iyo umuntu ashoboye gufata neza abantu bafigeze mu busaza, ico ni kimaze ku gicaniro kidasanzwe kikuvugira mu bijanye n'ubuzima bwo kuramba ngaha mu inose. Ninaramba nimuze mwibaze ngo nibindi. Sikora ko ndi mugufi, avuga ngo abantu bagufi ngo bararamba. Hari n'abagufi yabapfa. Je sinzoramba kubera ko ndi mugufi, nzoramba kubera ko ndi investisa. Ndabiba mu bantu, uravyumva. Haho gatama kamuyi nimeje kukubakira iyo nzu. Ndiko ndarondera umukozi vyose nabihejeje. Ndakarungikira ivyo yakamerewe neza, ndakamwesha kare kamaze imyaka n'imyaka. Urumva Muhini yaramugaye ntashobora gutambuka. N'ubu ndafise ama video ya. Hacaza famille yose yari yaramutaye, umugore yaramutaye, abana baramutaye. Bapfuye kumva ngo Muhini bariko baramwubakira inzu. Ndayihejeje iyo nzu kuyisakara vyose ntwaye ibikoresho. Nsigaje kujana y'umukozi. Sinzi umuntu yavuye iyo kava ku gatama ngo acaza kumuramutsa. Yamuramukije iryo joro, ijoro rikurikira Muhini yaciye agwara. Mu minsi mikeya Muhini ambwira ati ndagwaye, ngiye kumura mu bitaro, ndamusengera, yaciye apfa. Menya neza ko baramudenduye, ko kare yarakomeye ameze neza bamutaye. Mugabo ufuye kuva gusa ko yaronse inzu, ako karatangwa kuza kumuyigendesha ko baza kumuraba, pi abaragiye. Ndavuga nti uyu baramujanye vrema. Hari abantu atakini bakurondera. Igihe wewe biriko biramanuka ivyo waba biraduga, birivuze ngo no mu busaza bazoba bacama, bazogira ubukame bwinshi n'itoto. Mushoboza ngo they will remain vital and green. Ngo bazokoma biyubura mu nkomezi nshi. Uzobona umenga afise imyaka ngabo, uravyumva aguma ari kariyubura afise inkomezi. He's green and vital. Ibi nibikorwa by'ubucaniro. Uyu munsi shaka gusa mutahane kino kintu. Muvyo tubwiza kugwana navyo no guhangana navyo, niki kintu cimuhemu yo gukenyuka. Imhemu itubuza kuramba, ikabuza n'abacu ko baramba. Ngo no umusaza bwabo bagume bari ko baraba. Tukabura abantu baducira umugani, tukabura abantu uravyumva batubwira kahise, tukabura abantu batuvugira amajambo, ukaja gutira. Umva nzobigaruka ko kwa Mungu, ndababwira umuryango dukomokako wa Aburahamu. Icambere cyateye umuryango gukenyuka, ibintu bitaramba. Juste aho nyene bahagurukiye yapfiriye aho nyene, bakivuga ngo bagende Kanani, yapfiriye aho nyene. Bari bavuze ngo apfa se wiwe Tera akiriho. Mu muryango normalement ibicaniro by'umugwanizi byashoboye kuba maîtriser. Abakuru ntibahamba abato, abato nibo bahamba abakuru. Ubundi sinzi ni icago k'umuvyeyi ahamba umwana wiwe. Imana izoturinde guhamba abana bacu. Ubundi n'abana bo guhamba abavyeyi babo naho nyene bahejeje urugendo rwabo hano muri nosi. Haleluya, haleluya. Ngabo uyu Harani apfa mu gihugu citwa Uri c'Abakarudayi. Igihugu yavuki ntigeze ava hari, yagumye hahandi nyene. Raba Tera was still living. Se wiwe Tera yarakiriho, umwana amutanga gupfa. Imhemu yo gukenyuka ibirinje mu muryango. Niyo musinje gituma abizera mu byo tugwana navyo, tugwana niyo myuka yo gukenyuka. Yuda kenyutse business yawe gakenyuka, warugiye guflorisa puf umengo bayikubise umupanga igaje subira hasi. Warugiye kuduga umugambi waruje puf byose bigarukiye ngabe. Warusigaje gusakara puf birase kusakara, n'inzu iraguye hasi. Umuntu akamarika yatangura. Imhemu ya Harani. Ndajeje amashimeshe ku mwami w'abantu.